Bonjour ou bonsoir selon votre zone d'où vous nous suivez, c'est sur la télévision Mutarambirwa TV. Murazi ko tubakunda tusigira tubahenda ko murabadutera umuganda mu interano muri Ruganda gwa 2 mu camahoro n'amahonda gushika twemeje bahora bihenda ngo industry y'Uburundi nta kigenda birangire badahengesha gukanda like share na comment amwe bigenda ku murindi usumba n'uwihonda na cyane cyane ko mu dukino twose bari ko baca mu yacu makanda ushima arivyo uno munsi nakuzaniye ikintu nibaza ko utari byigere wumva canke umenya ko kihari ariko sahandi ninganye mu gisagara cacu ca Bujumbura mu buraruko ndibaza ngira ngo no hagati canke mu manuko bishobora kuzohashika nimba gushika ubona byo bitarahashika wibaza ko niki uno munsi twimukiye mu bijanye no gufungura ibijanye no kubaka umubiri biciye mu kwihwereza akanyama ni brochette ushobora ko wibaza uti none brochette si bisanzwe ya uno munsi ndakuzaniye ikintu kiri special ni gishasha kuri wewe ni brochette z'amagara y'inka. Ushobora kuyita amatenga twacanke ikindi ariko ni kimwe mu bintu nashoboye kubona nsanze ahasanzwe hacururizwa ibinyobwa ariko mbere bakongera bakotsa nakanyama kugira ngo uwunwa ashobore no kubaka umubiri nuko ni brochette ngo zikunzwe cyane nkuko twavyiganiwe n'usanzwe ziserva asanzwe azotsa akaba ari we dukunze kwita ngo veterinaire neza na neza ni hajya kuri Gare du Nord aho bita kwa Kirenge du Nord hepfo gatoya ya Bankobu hepfo gatoya ya Bankobu hajya nyene juste kuri station hepfo gatoya kuri rya kote nyene yo mu buryo uriko uraduga nta mafaranga yandishe nta promotion ndiko ndagira ahubwo nukubera nabonye ivyo bintu ndabona ko bintangaje hajya uriko urabaza uti mbega ngaha mufise ibiribwa nyabaki umuntu ashaka gufata akanyama ashobora gufata akanyama bwoko ki akavuga ati turavize ibi nibi umusoso w'inyama turafise ivyangombwa vy'inka turafise umusoso w'impene ahanaya ukaca wumva yavuze ati turafise n'amagara y'inka ati brochette y'amagara y'inka ndavuga nti sa ivyo navyo nibiki mbega ni jewe ntatembera ni jewe ntajana nibihe ni je ntari ku mwanya we warubizi ko bibaho ati mbega aho igiciro nangaha ati reka yoyo ni 500 mu gihe brochette y'inka ari 2400 brochette y'impene aka 2000 ati kubera iki none muyirenza ati yo ni special ni bande bayikunda cyane ati reka ati barayikunze cyane ati n'abagore bobo ntibayikunze bwo arandosigurira impamvu ni naco gituma nagwaye ikaze muri kino kiyago twagiranye nabo dusanzwe twari duteramanye muri ako kanya n'abagenzi by the way ariko kandi kamye koko twari twamaze kuba tugafata ariko nta kuboregwa byari birimwo ku buryo mwovuga muti ivyo mwariko muravuga nta sense bifise ndaguha iryo kaze rero kugira ngo ucu vyikurikiranira muri kino kiyago twagiranye n'uno mu veterinaire murazi ko menyesha makuru hari hose ugutwi ijisho byose aba bifise kugira ngo ashobore kubera ijisho n'ugutwi babandi batari hagufi yo ngaho biriza je ibintu byo gupfina tubikureho uravize brochette y'amavya ngaha niza nari gupropose taya hari kiretse sanze yahetse ari kuri chef nayinka niza jet nangahe none uyagura yose naho tuyarangure yose nabanza kuza kuraba nkara brochette zipamwe cyavuga ati oya none we ntuzi ngene muyarangura mugurangura ikuragura oya muri no mwanya hari sinze ko igiti kuga nabanyamugira brochette kwiye kwere nimba none abafana barakunda kuyagura gose ku buryo nk'udutebeje abanyamugirira zibiri y'amazi kurikirana ni kubera zoroshe man Jengirira igitigu n'umusoso. Tewe ibitigu bibiri n'umusoso. Mbe brochette nanga. None brochette isanzwe nayo. Ipanze ni 2000 nanga. Isanzwe y'impene ni 2000. Y'impene ni yari bine. Yinka isanzwe. Arandibingana niyo. Dabi. Impene niyo ngana niyi. None je mfise amakenga ko yongera kumbabura. Nokuvuga yuko ivya ibaringana ingum imorosi bingano kuyonga. Barashigaza ni kuyonga. Uravyo ukorisha amazi barasigaza yuko kuyonga ndi barabiye mu byo mwaganiriye ni abagore bayakundiriye iki amatwa gusumiye umva ngo ni pièce de rechange
none pièce de rechange gute bituma baronka none wumva yuko babagomba kuyarya mabisi n'ayahiye awumva acafatira cyane gumwe mu karampara ndayumva ariko arumberetse no biko biramudigadi awumva ko umutima gumagira nk'uko ati ni yayandi biramukora ko bikoze nuko nitwa Ziryoha Hakizimana Mutarambirwa Vibeka the MC kijana mchangamufu japo si mkamilifu sina mingu dhaifu ningependa ni mtakatifu naelekea kwa maarufu nikiwakosa lakini nitakuwa kama vile mufu japo mimi mwaminifu nitajeje masavijizo mkura hizi na hizo hata katika shida na matatizo mtatoa mizozo bila vigezo na mashukuru Mungu kwa huo uwezo mugumane natwe ndabakunda cyane this was Mutarambirwa TV the best TV online in Burundi make sure ko amaze kugira subscribe canke sabone kugira ngo ntuzucikwe n'iyindi video zo kurikira murumva ko ndabazanira ibintu atahandi hantu na hamwe ushobora kuvyumva twako tuvuga kubijanye na brochette z'amagara y'inka canke z'amatenga twayinka kugira ngo ntitubivuge muri ya Kirundi twavuga ko muhava muvuga muti turiko turamenera inda ku rukumo canke bigatuma abana bakiri bato badashobora kumviza kino kiganiro wewe ukuze canke ku myaka ufise wafise ingene uvyita nyandikira muri commentaire tubone wewe uvyita gute je navuze muri ayo majambo niyo nzi nawe uratubwira ingene ubizi gutyo dukomeze tukubaka umuryango ndabakunda cyane kuba afite bituma mbegwa bituma nkora ivyo biza gukora ngono kiwe ndetse nkaroranirwa aha ni Bujumbura ku butunzi mu Rwanda two turasamiranira iyi ni televiziyo ituma gutera imbere atavyo kuhagwa ugakura amaboko mu mpuzu naho imvura itobigwa maze tunga ryo rigeze kabira bandicigwa gutyo twese ugahana ubumenyi maze tukamenya ibironderwa n'ibijyankenerwa kugira ngo tumenye ingene dushobora kujana n'umwanya of course yes mugumane na Mutarambirwa TV Ziryoha Hakizimana Mutarambirwa ndabakunda cyane bye bye ciao ciao à la prochaine.